banyakubahwa mwese barundi bavukanyi mwaje kuri no rubanza duhereye ku baje baserukira inzego zitandukanye, duhere ku rwego nshinga amateka na nkenguza amateka, umwe wese mu cyubahiro ciwe, abaje baserukira urwego rw'ubutungane umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, abaje baserukira urwego nshingwantwaro na nshingwabikorwa by'igihugu umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, abaserukira amashirahamwe yigenga mu iterambere canke mu bijanye na politike mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, mwese rero barundi mukoraniye ngaha, barundi kazi mwese, namwe mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mwese, ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Tubanze dukengurukire Imana mushobora vyose yaduhaye uyu munsi tugahurira muri iki gikorwa twese kandi turi mwitekane n'impore. Iyo Mana tuyikomera amashi mu kuyikengurukira. Banyakubahwa mwese, kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi turiko turiga ingene tuzosubira gutunganya neza imigambi y'iterambere duhereye mu kwitorera inzego z'igihugu, nagomba tubanze duhere nyene aho guhera kwiyibutsa ivyo dutegerezwa mu ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riratomora neza ko abenegihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bo nyene ingingo zirongora igihugu biciye mu matora. Kwihagira ubutegetsi birabujijwe n'amategeko y'u Burundi. Igihugu gitegerezwa kurongorwa hakurikije amategeko yitorewe n'abenegihugu canke ababaserukira. Uno munsi rero turi n'akanyamuneza kenshi ko kuba turi kumwe na mwebwe abenegihugu cane cane b'u Burundi, tukaba turi kuri umugwa mukuru wa politike aho turamutse dutanguza icese inyigisho zo kwitegurira amatora ategekanijwe mu gihugu cacu cy'u Burundi mu mwaka wa 2025. Iyo rero tuje muri izi nyigisho turabanza tugasubiza amaso inyuma tukaraba ivyaturanze kugira ngo ivyiza bigume mu maboko yacu, ibibi navyo tuvyiyambure. Mu minsi heze twari turiko turatembera duhanahana ivyiyumviro, hanyuma twiyumvira ubwami bwo mu Gitiba, ubwami bwo mu Muzinga ingene bwifashe. Umwamikazi w'inzuki ntasa n'izindi nzuki, ariko ikibazo twokwibaza twese, mbega inzuki zimutora gute ko atanjyane turigira twumva ngo hariyo ngo umugwi utavuga rumwe n'abanyamuzinga? Bigenda gute ko iyo havutse uwundi mwamikazi acava mu Gitiba akaja gushinga irindi hanga ryiwe kandi akaronka n'izindi nzuki zimuherekeza? Twiyumviriye ico twoshobora guca rutanga kwiyumvira nk'abarundi duciye ubwenge tuti none inzuki ziraturusha ubwenge ko zitwarana mu mahoro atabavuga ngo ntituvuga rumwe.
kw'inzuki zumva ko zisenyera ku mugozi umwe, rumwe rukaja gusuma hariya urundi hariya, zose zikazana zigaheza zigakora ibiryoshe ari bwo buki. Usubije amaso inyuma ukazirikana neza, aha mu Burundi twaraciye mu ntwaro zitari nke, ariko cyane cyane nk'umuntu akiyumvira intwaro ya cami. Kubera iki abakirizi bavuze bati havutse umwami, abarundi bose bavyemera. Ariko uno munsi abarundi bose bahamagarirwa kwitorera, ukazubona hariho abatanguye kugarariza ibivuye mu matora. Umuntu ariko ariyumvira intwaro ya cami ingene yari imeze, murazi ko yari Sebarundi, uwutowe wese bacamuhundara ko akamugirira icizere, nawe akabagirira icizere, bakabana neza barongorana mu mahoro. Nico gituma havutse umwami, ingoma zaca zivuga, abarundi bagahimbagwa. Ariko uko siko vyagumye. Mu gihe dutanguye kuja mu ntwaro z'igikoroni, muraza amatora ingene yagenda mu gihe cyose abaye. Duharanira ukwikukira ku Burundi, Rwagasore yaratowe aratsinda amatora, ariko kumwe nabo bari kumwe mu mugambwe bose baci bahigwa buhongo, barabagandagura. Murazi yuko amatora y'ukuri twayasubiriye mu 1993, Nyiricubahiro Ndadaye Melchior aratogwa, kandi atogwa neza mu mutekano, mugabo hadaciye na kabiri kumwe nabo bari batoranywe n'izindi ndongozi baciye bagandagurwa. Murumva yuko mu gihugu cacu vyari vyabaye nk'ivumwe, gushikaho ahubwo uwutsinze ariwe batsindaho. Kare mu Burundi bavuga ngo uwutsinzwe ntibatsindaho, harateye igihe mu Burundi tuvuga ngo uwutsinze ntibatsindaho. Ibi byose nivyo vyoza biraduha icigwa. Mu 2005 twasubiye turaja mu matora. Murazi yuko hariho umugwi Paripehutu FNL wagerageje ko ushobora kugira utobe ayo matora mbere ukoresheje ibigwanisho, ariko kubera ishaka ry'abene gihugu ayo matora yarashobotse. Mu 2010 amatora yaragenze neza, ariko bahejeje kuvuga ivyavuye mu matora haca havuka n'ubundi abiyadukiza, bazana akajagari. Bari mu mugwi witwa ngo ADC Ikibiri, baratera akajagari. Noneho mu 2015 hoho bashatse no kuburabuza ayo matora, ku buryo rero umenga mu gihugu cacu hariho umugwi w'abarundi bajejwe kuburagiza amatora. Hariho umugwi w'abarundi umenga bajejwe kwanka ibivuye mu matora, ku buryo rero tukibona yuko hakiri abafise wa mutima wuko uwutsinze batsindaho. Ico kintu tukirandurane n'imizi mu mitima yacu muri iki gihugu cacu. Mu 2020 amatora aragenze neza, noneho niho dufatira kugira ngo tugire umwizero wakazoza ku Burundi. Mu 2020 jewe nyene ndicabona, narabonye ingene twariko duhiganwa, tuzi yuko turabarundi, tuzi yuko twese hazotsinda umwe, kandi uzotsinda ari wazorongora igihugu ku neza ya bose. Ndavyibuka duhamagarana ku matelefone nabo duhiganwa. Ndibuka ndiko ndahamagara uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakubahwa Domitiano Ndayizeye, ndiko ndamubwira ntariko ayo majwi uyononera iki kutari buntsinde.
hanyuma turiko turaganira nawe aravuga ati je ndabizi yuko ntazogutsinda, ati mugabo ati nanje sindeka guhiganwa, demokrasi ni mwene iyo nyene. Hama ndamubwira ntireka kwirirwa uronona uduhera twanyu mudusesagurira ubusa, ayo majwi ni muyampe kuko amazi umugazi utera uja mu ruzi. Hanyuma acambwira ngo je nari kuvyemera ngo banzu baze ngo umukuru w'umugambwe wanje, niyavyemera ngo nanje ndavyemera. Ncampamagara umukuru w'umugambwe wiwe, ndibaza ko ari ngaha baricako, ni none aho muriko mwononera ikizo nguvu n'uburyo. Yambwiye ati nari kuguhebera ayo majwi tugasokora, ati mugabo ati woca umenga mbwira abanywanyi banje yuko n'abashinga amateka hazoca hatorwa ba CNDD-FDD yonyene. Ati none ko bitari uko, ati sindaguhebera, ngira ngo ubuhoho bizokoroha. Amatora mu 2027 murumva yuko hazoba hari umwumvikano ukomeye. Ndibuka kandi ndiko ndatelefona uwitoza ugiti ciwe Pasitori Dieudonné, naramubajije none wewe nk'ubu urabona neza ko uzotsinda? Murumva yuko twagira amatora meza cyane, wewe urabona ko uzotsinda? Ati naho ntotsinda kiziba nzoba nahiganwe. Ni none nk'ubu wewe uje gute kumega ntitunakuzi ku rubuga rwa politiki? Acambwira ati burya niryo kosa dukora mu Burundi, nta numwe atari umunyepolitike mu gihugu. Umwene gihugu wese n'umunyepolitike kuko ategerezwa gukurikirana ubuzima bw'igihugu n'abene gihugu. Acambwira ati hari ikintu cambabaje, atugwaruka cyane cyane ugwaruka rw'abakizwa bose bagwigisha yuko kizira gukurikirana ubuzima bw'igihugu, bakavuga ko ari ukwibohera muri Bibiliya gusa. Ati none ejo igihugu kizokurikiranwa nande ubwo gwaruka rudashobora gukurikirana ubuzima bw'igihugu barubwira ngo ukurikiranye ubuzima bw'igihugu buri umunyepolitiki? Ati je rero ngomba gukangura ubwo gwaruka gwumve yuko nagwo rukwiye gukurikirana ubuzima bw'igihugu, gutyo twese tuzoja mu matora atanumwe asigaye inyuma. Abinsiguriye nawe nca ndamubwira ntaho ni vyiza cyane, ntiwigisha ubwo gwaruka nanje ruca ruza kuntora. Murumva yuko rwari urukino rwiza cyane kandi mwarabibonye na mwebwe. Hanyuma naratelefone n'uwararongoye Sawanya Frodebu Leose, nawe nyene ndabwira nti reka konona ayo majwi, reka twese tuje hamwe kuko nzobatwarira mwese kandi ku neza yanyu mwese. Nawe nyene tuyaga neza cyane, ati tuzohiganwa neza tudahezanyayo. Ibi ndiko ndavuga nawe niyo mba mbesha sinabivugira ngaha muri rishengero ringana gukizuba riva. Nico gituma mwabonye amatora 2020 yabaye amatora meza cyane arimwe umutekano. Mwarabonye n'uwashatse guhiga imanga ko wenyene mu nyuma yemeye aho intahe ishize. Tukaba twizeye yuko rero mu bihe bikurikira vyose vy'amatora yuko tuzokwama twese tuzi ko turi bene Burundi, dusenyera ku mugozi umwe kandi turiko turondera uwa mbere muri twebwe nyene agenda kuturongora, kuko ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Mu muganwa gwa Gasore nawe yavuze ati ahatagira ubutegetsi nyabwo ntihagira iteka nitekane, kandi birumvikana urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico gituma rero twese abarundi twokwitegura neza kurondera indongozi z'ukuri, indongozi zizoduserukira. None rero kuri uyu munsi je biranezereje cyane. Ikigogwa c'inyigisho zigiye gutangwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni kirakomeye cyane kugira ngo abene gihugu bamenye ingendo ibereye ikwiye kuzoranga abarundi mu bihe vy'amatora ategekanijwe mwaka uza. Bongere kandi bategurwe kandi bitegurire kuzokwita amatora adakumira umuntu numwe, amatora azotuma Uburundi butera yindi ntambwe ishimishije mu gukomeza intwaro ishingiye ku bene gihugu.
nk'uko nyene biri mu ibwirizwa nshingiro rigenga igihugu cacu. Intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku bene gihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Ivyo twame tumenya yuko iryo jambo demokrasi riri mu Gifaransa, riri mu zindi ndimi turisobanure iwacu kuko hariho abatavyumva kumwe. Hariho abavuga yuko intwaro ya demokrasi ari intwaro rusangi. Intwaro rusangi irukwayo. Intwaro ya demokrasi ni iyikomoka ku bene gihugu, hanyuma igakorera abo bene gihugu nyene ikaba aribo iharanira ku neza yabo. Ariko mugiye kuraba neza, intwaro rusangi ni intwaro yemera neza yuko itunga ry'igihugu ryose ari irya bene gihugu bose. Muga demokrasi rero irangwa nuko abene gihugu bitorera indongozi kugira ngo izo ndongozi zize gutunganya neza itunga rusangi ku neza y'abarundi. Murumva rero ko ngaho amatora ariyo nzira nyayo yonyene yo gushinga intwaro y'igihugu, intwaro ibereye. Ayo matora rero ategerezwa gutunganywa ku biringo bizwi mu mwidegemvyo kandi hubahirijwe amategeko, ku buryo abatora bose bashobora kwitorera ababaserukira bose bagafatwa kumwe atawimiriwe, kandi byose bigakorerwa ku mugaragaro, bigatuma hashobora kuba ihiganwa ribereye mu vya politiki. Nico gituma uburenganzira bw'abantu mu vyabo no mu vyerekeye politike ari ntasubirizwa, na cane cane uburenganzira bwo gutora no kwitoza, uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no gutunganya amanama, uburenganzira bwo kuroswa amakuru, hamwe rero n'uburenganzira bwo gushinga imigambwe no gutunganya ibikorwa vyose vya politiki. Murumva ko igikorwa cyo mu gujejwe gutegura amatora mu guhimiriza no kwigisha bene gihugu gihambaye cyane, narirya usanga benshi badatahura akamaro ko kwitorera indongozi. Ico abataratahura ako kamaro bakwiye kumenya kandi bakazirikana nuko burya uwiyatse uburenganzira bwo gutora abandi nuko uwiyimye uburenganzira bwo gutora abandi baramutorera, maze amatora akabandanya indangumurango nawe utarimwo, ariko ibizovamwo nawe wenyene birakuraba. Erega twame tuzi ko n'abarundi bayamaze ngo ihongotse ari imwe ntibuzi izindi kurisha. Kutitaba amatora no kwitera umugayo, kuko ntaho usivye abataniye n'umwe bahekenyera akamira. Niwiyumvira abandi bagiye gutora nawe wicaye bakagutorera, wowe ukemera ivyavuyemwo, hari naho mbere batora uwo utari gutora, ugasanga uwo muntu arushije abandi ijwi rimwe ryari kuba gwawe, no kuvuga hari guca hatorwa uwo wenyene wiyumvamwo. Nico ituma tubasaba ntihagire usiba gutora, kuko abayiyatse uburenganzira abandi bazoheza bagukorere kandi uvyemere. Banyakubahwa mwese batumire bahire, kugira ngo amatora afashe mu guca inzira yo kubaka igihugu kirangwa na demokrasi n'ubutungane, hari ibintu 8 nkoramutima vyo kwitwararika, ari navyo dushaka gushimikirako muri iri jambo. Icambere, amatora nico kimenyetso cyo kwishira n'ukwizana kw'igihugu. N'amategeko mpuzamakungu aremeza neza uburenganzira ntasubirizwa bw'ihanga mu kwiringaniriza kazoza karyo. Iyo rero hageze amatora turabira ku wundi usaba ugufasha kuyatunganya,
usaba ugufasha kuyatunganya, ntaho ubotaniye n'umwe agicubwa bufuni na buhoro. Ariko mu vy'ukuri hageze amatora, kubera ubwo burenganzira bwo kwishira n'ukwizana, ni wewe nyene wihara ukiyambara, kuko n'umwidegemvyo wawe. Ni waba wishimirije gusaba imfashanyo y'amatora mu gihugu cawe, wame wibuka ko umusavyi n'umuhanyi bataje impaka, uba utakaje ubugabo mu gwawe. Bavukanye, uno munsi birahimbaye kubona abarundi tugeze mu guhagararira agateka kacu. Maze iminsi ndonka ubutumwa bw'abambaza igihe bazotangurira guterera amatora, nkumva akanyamuneza ko kubona ko abarundi bamaze gutegera ico arico ukwishira n'ukwizana mu gihugu cabo. Kubona abarundi basigaye bitunganiriza ivyabo batarinze gutega amashi, ni intambwe ikomeye kuri rihanga ryacu ry'abarundi. Abarundi ntibagisaba inkoni bishimikiza kugira ngo bashingure ikirenge nk'umwe, nka kumwe k'uruhinja rutinya gutambuka ngo nyabuna atawe nishimikije ngo hava rutemba. Ubu abarundi barazi ko bashoboye kandi bararemye. Nta nkeka rero ko amatora buca dutunganya mu mwaka uza azogenda neza cyane. Amatora atekanijwe mu mwaka uza azorenganizwa hakoresheje uburyo bw'igihugu nk'uko nyene na mwebwe abarundi muvyifuza. Kandi kuri twebwe nta bwoba. Ikidakenye mu barundi ni uburyo bwo guterera amatora. Kandi ivyo musaba kugira ngo muterere nukuri, kuko abatuboneye izuba mu bijanye n'umwidegemvyo w'abenegihugu, dufatiye nko ku mukambwe Indiragandi yaharaniye ukwikukira kw'igihugu c'Ubuhindi, niwe yabwiye abakoroni babatwara ati, ivyo mukora vyose mubinkorera ntashize mu kuboko kwanje nibingwanya. Natwebwe rero abarundi, ivyo korwa vyose tudashize mu kuboko kwacu ntitwobigirira icizere. Nico gituma guterera amatora ari iteka ku murundi. None namwe abarundi mubaza muti, ko mudadutera kamo ngo duterere amatora, muvuga ukuri koko. Nico gituma mfashe kano kanya subire ndababwire yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe. Mugabo ntimuvuge ngo nuko ngo twaba twaherewe. Nambana gatoyi, igikorwa cyose kije twese rutegerezwa kugiterera. Ni muri yo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe. Ubu nta numwe tuzokata ku mushahara wiwe kiretse uwisabiye abanki. Abifuza gushirikira muri ico gikorwa c'amatora rero ntimwitinye, aho bukera ababijejwe bazobaha inimero yaho muyashira. Kandi naganda amenyeshe ko no muyo mwari mwaterereye mu mwaka wahera hari hayacagutseko. Nico gituma mwumva tutariko turidodomba ngo turabuze ico duterera. Mbere rero nagira mbonere hakaryo ko gukengurukira bimwe vy'imva mutima abari barongoye umugwi wigenga ujejwe amatora, kubwira n'ubukerebutsi bakoresheje, na cyane cyane ko uretse gutegura neza amatora barongeye barabungabunga ikigega, babungabunga n'ibikoresho. Arico yitwenda baremesheje mu mwaka wa 2025 tuzokoresha uburyo buke, kuko baratubikiye ibikoresho bimwe bimwe twahora tugura. Yatubwiye nk'utuzu two bwiherero uri kushira mwibahasha, yababwiye nkajya amasandugu, vyose biracari ngaho barabibungabunze. Nagira nsabe mukomera amashi abari barongoye umugwi w'amatora. Baratweretse akarorero, baratwereka ubugabo bwabo
mwibungabunga ry'itunga ry'igihugu, itunga rusange. Aha rero n'aba bashasha binjiye ni cigwa baciye bahigira, babigane twame tuzi yuko itunga rusangi rituraba twese mu bijanye no kuribungabunga, kuko twarabonye ko hariho abarisesagura bashaka gusesagurira mu nda zabo. Reka noneho ubu hari n'ivyo twishoboreye mu gutegura amatora tutarinze kurondera amafeza. Nk'akarorero nyene nko kwiyubakira ikigara cyo kwihereramwo mu gushira mwibahasha, cyo tunanira kubaka twebwe nyene abene gihugu hajya ku mitumbi wacu. Hari n'ikindi mpora niyumvira, none ko amatora abera ku mitumbi wacu, atawuza avuye ku wundi mutumba, burya gutora vy'ukuri ku mutumbi wacu vyotwara uburyo bungana iki? Ko twese twama twahurira n'ubundi tuji inama, vyotunanira gutora. Na cane cane ko mu Burundi twitunganirije inzira y'amatora aho duharuriraho nyene twese tuba tuzinanye, nta wikorera ngo ajane isandugu, duharuriraho nyene twese tubona. None ivyo bisaba amahera angana iki ko twese tuba tuzinanye kuri uwo mutumba, atawiba uwundi, tuba turiko tubirerekera hamwe? Ego mugabo nivyo turakeneye ibintu vyiraza ingondo, vyisiza amavuta, ariko hari ivyo twishoboreye tutarinze gusesagura uburyo bwo dufashije mu bindi bikorwa biteza imbere igihugu. Umugwi ujejwe amatora rero ni wige neza ivyo vyose twishoboreye kugira ngo ntituze turinde gusesagura kandi turiko dukora ivyacu. Icabuza kera nuko tutari dufise umutima munda, wamenga turiko duhiganwa nk'abasi, mugu no munsi ubu duhiganwa nk'abarundi twese. Muri ivyo vyo guterera nyene n'abakunzi b'u Burundi ntibagire ngo twarabibagiye, kuko atawifasha urubanza ari kumwe n'abakunzi. Nabo nyene rero uwifuza kuduterera arahawe ikaze, ariko ntaza avuga ngo aje kuduterera kubera tugayitse ko ataco dushoboye. Naza azi yuko aje kugira ngo aduterere agacumu k'ubumwe, hanyuma aheze aterere atakagaye karimwo, ataje kuvuga ngo reka ndabaterere kugira ndabinjirire. Ica kabiri cyo kwitwararika mu bijanye n'amatora nukumenya yuko gutora ari itegeko riraba umwenegihugu wese, kandi ko kwitoza ari uburenganzira bw'umwenegihugu uwo ari we wese. Iyo hageze amatora kirazira kwigira sindabibazwa canke ngo sindimwo. Umwenegihugu wese akwije ibisabwa n'amategeko ategereza kwitaba amatora, agatora uko wenyene avyipfuza atagahato. Hari habo tumaze kubona iyo amatora ategekanijwe umenga ntibibaraba, bitwaje hanini amadini. Ikibazo ni mbega Imana iranka amatora mu gihugu? Kuri jewe mvuga nti haba na gato, kuko dusomye no mu bitabo by'ijambo ry'Imana, duhere mbere ku bakristu ku gitabo dusomye mu gitabo ca Bibiliya yera, Bibiliya nyeranda, Imana yo nyene niyo yivugira iti, aho uzovugira uti nshaka kwimikira umwami ngo abe nk'uko bimeze mu bindi bihugu, ubu uzokwimika ngo akugabe azova muri bene wanyu, ntihagire umunyamahanga uzokwimika ngo akugabe atari mwene wanyu. Mbere Imana yarongera iravuga ingene uwotogwa yoba ameze, iti ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe, kandi ntazagire umukimba w'ifeza n'inzahabu. Ni vya bindi umumenyeshamana yatwigishije ati uzotogwa ntazaba rukundi biturire. Murumva yuko rero Imana itanka amatora, ahubwo Imana irashigikiye yuko dutora, tugatora intungane zishobora gutunganiriza bene gihugu bose. Imana kandi yarongeye ko
uzokwimika ategerezwa kuba uwo Mukama Imana yawe yitoreye. Aha hariho benshi bigamira kumva bagatangura kurondera inzira zabo, ntibace mu nzira z'ubutungane mu gushikira ubutegetsi, mbere bakigena ngo ni Imana yabagenye. Erega hari n'abiyita ngo abisezerano, ngo je nzotegeza gutwara igihugu ngo nduwisezerano, agashaka kwigira atawumugize. Abo rero babivuge bibuka ko ijwi rya bene gihugu naryo nyene ari ijwi ry'Imana. Turavyibuka igihe bene Isirayeli basaba umwami, hanyuma umwami umucamanza Samueli bikamubabaza cyane. Imana yonyene yamubwiye iti umviriza ijwi ry'igihugu mu byo bazokubwira byose, ntihagire uwigira, kuko n'Imana ivuga iti umviriza ijwi ry'igihugu mu byo bazokubwira byose. Tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samueli ikigabane c'8 ku murongo w'7. Umviriza ijwi ry'igihugu mu byo bazokubwira byose. Tumve yuko n'Imana ishigikiye ibya bene gihugu bavuga. Ijwi ry'igihugu nayo matora nyene yerekana uw'igihugu gishize imbere. Erega noneho na Yesu Kristo wenyene niwe yivugiye ati nukuri ndabibabwiye, kandi hano ku isi abantu bashize hamwe bagasaba ico basavye cyose Dawe wo mwijuru azokibaha. Nkako aho babiri canke batatu bakoraniye ku izina ryanje, nanje mbandi hagati yabo. Tubisanga muri Matayo ikigabane ca 18 ku murongo wa 20. Tumve neza yuko aho ababiri canke batatu twese dukoranya abarundi, tugakorana turi mu butungane mu rukundo, ico tuzoba turiko turarondera kizotubera uko nyene. Nico gituma abarundi dusabwa kwama mu rukundo, kwama mu kanyamuneza, twese dushize hamwe. Abo banka kuja mu matora rero bame bazirikana rya sezerano bonyene bisezeranira mu gutora ibwirizwa shingiro, bemeza uruhara bafise imbere y'Imana mushobora byose. Eka noneho hariho n'abitwaza ngo ntaho begamiye mu vya politike mu kwanka kwitabira amatora. Aha nababwiye inyishu nahawe na Pasitori Dieudonné igihe namubaza nti none kuri pasitori kubera iki waje kwitoza. Nabo nyene abo bantu bavuga uko barakeneye kumenya no kuba umwene gihugu yuko navyo nyene ari politike. Politike tuyumve neza nuko bayihinduye bakaza kwishira mu gifaransa tutazi kitari no mu karanga kacu. Kuba umwene gihugu uburi umunyepolitike kuko utegerezwa gukurikirana ubuzima bw'igihugu n'abene gihugu, kuko ejo igihugu kigasanzara kigatembagara nawe uzotembagarana naco. Iyo wase gukurikirana ubuzima bw'igihugu cawe, ububaye nk'ibabiri korokera mu ruzi rukarijana iyo rushaka. Nk'uko ibwirizwa shingiro ribitekanya mu ngingo yawe ya 73, umwene gihugu wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga intwaro rusangi. None wowe ubungabunga intwaro rusangi gute utagiye mu matora? Kwitoza canke kutitoza ni uburenganzira bwawe, ariko gutora ni itegeko. Umurundi wese ategerezwa kwitabira amatora agatora. Mugabo udashaka arashobora kutitoza, ivyo ni uburenganzira bwawe. Icya gatatu cyo kwitwararika ni itunganywa ry'imigambwe n'ibikorwa vyayo, na cane cane mu gutegura amatora. Abanyamigambwe babitegere neza, nta rukino rutubahiriza amategeko. Ngira ngo n'utobakina umupira aramaze kuja mwibarabara arabona amategeko agenga ibarabara, kuko utegerezwa guhura n'abandi kandi abo bandi ukabubahiriza. Ni naho mbere n'abanditsi ba kera batohoje byose bavuze bati
uburenganzira bwawe bugarukiraho uburenganzira bw'ubundi butangurira. Nico gituma urukino rwose rugira amategeko. Ivyo dukora vyose bitegerezwa kugengwa n'amategeko kugira twirinde izikubitana amahembe. Gutyo niho inzira ya demokarasi izobandanya itsimbatara. Abo bene gihugu bagize imigambwe tumenye ko naho badasangiye umugambwe arabavukanyi basangiye igihugu, kandi amatora tujamwo nayo kurondera abatuja imbere bakatuja imbere twese turabarundi, kandi nabo nyene abo batowe turangana. Tumenye yuko naho turi mu migambwe dutora bakeyi, abo bakeyi bakava muri twebwe nyene. Nico gituma teza kumva ko dukwiye kubikora mu bugwaneza. Iyo amatora heze naho abatowe baduserukira twese kumwe. Ayo matora heze ntawi wanje ntawi wawe, twese tuba turi bamwe. Ico abarongoye imigambwe boguma bazirikana nuko amatora ari gikorwa mu bindi bikorwa bigize ubuzima bw'igihugu. Amatora yaheze ubuzima burabandanya, arico gituma mu kuyategura twoguma dufise umutima munda. Mugerageze uko mushoboye mudekura imitima yawo murongoye, mubigishe ko igikomeye ari uko igihugu twokirosa indongozi zibikwiye, no kuvuga zikerebutse, zibona kure, kandi zikunda igihugu n'abene gihugu. Mbe ndabagabisha hakiri kare rero mwebwe banyepolitike, umurundi akibona ko azotezwa imbere nuko arose icicaro, uwo no mwita mutima wayaze. Nimwiyumvira abarundi twese twavuga ko tuzotezwa imbere no kuronka ivyicaro. Mworonka ivyicaro bingana iki mu nzego z'igihugu z'u Burundi? Karimwe turi miliyoni 12. Dutora bakeyi mu bangana baja kuduserukira. Kuja imbere abandi nukwemera kwihebera, kubihebera ukababera umusuku. Hamwe mwebwe buca mwitoza mwobitegera uko, niho tuzobagirira icizere. Uwushizwe imbere agakora tuzi yuko ariko araduserukira vy'ukuri. Ntihagire rero uwuzokwitoza avuga ngo agiye kurondera ivyicaro. Nimwibuke n'ababigishwa ba Yesu bahenda nyina ngo agende kubavugira kwa Yesu ngo azabaha igiti niyamara gushika mu ninazwa bwiwe. Yababwiye ati ntimuzi ico musaba. Nico gituma twakwama twitwararika amajambo y'Imana. Uwusaba neza asaba kuronka ubukerebutsi, agasaba kuronka ubuzima mu bandi muri iki gihugu. Mugo ugiye kurondera kuba umutegetsi, ugiye kurondera ivyicaro, banza wibuke yuko ushaka kuba mukuru muri twebwe ategerezwa kuba muto yakicisha bugufi akaba umusuku wacu. Abanyamigambwe ni mubitegere, ushaka kuba umukuru muri twebwe nabanza we muto yitumubone ko yicisha bugufi, ko tumurungitsa azoguma muri twebwe nyene. Mugabo ni watangura kuvyimba ubu tuzobona yuko atawuzodushikana, duhejeje kugutora uzohavuba nk'abandi bavuga ngo tuvyaranyabo. Icakara cyo kwitwararika mu kuja mu matora nukuguma tugize urunani twirinda kajagari. Twebwe abarundi tugize ihanga rimwe ritagabuye. Ivyo dukora vyose tuguma turi umwe, dusenyera ku mugozi umwe, nka kumwe nababwira twese dushaka gutera imbere nk'umuzinga. Kugira uwo muzinga utera imbere nuko dukora nk'inzuki, twese tugasenyera ku mugozi umwe. Turahamagariye rero abarundi n'abarundi kazi kwitaba amatora twimirije mu runani rw'intamenwa. Hari abantu bamwe bakigerageza guhomesha urutaramase ya kera mu gushaka gushikira ubutegetsi babicishije mu macakubiri y'ubwoko canke y'intara. Iyo ngendo itegerezwa kuranduranwa n'imizi, gutyo twubaka igihugu kigendera koko kuri demokarasi. Aha rero notera akamugwaruka ndabakebura, ntimuhendwe mwagwarukamwe. Abo bakunda gushaka gushikira ivyicaro vyabo baciye mu macakubiri, baciye mu nzankano,
muramenya ko baza kurondera mwebwe mukibasha, ariko mwibuke yuko iyo bahejeje gutorwa ntibasubira kubibuka. Iyo bariko barabakwegera mu kibi bakababwira gukora ikibi bakabakwegera mu bwicanyi, iyo biheze uzobona bo biyumvikanira, hanyuma mwebwe gwaruka mwese mugaherera mu mabohero, kuko ni mwebwe baca bavuga ngo umwe wese yicura icaha yakoze. Kubera uwo munyepolitike yabashuhuye yinyegeje, wewe musanga ariko arigira amerewe neza, ariko mwebwe mwese muriko muborera mwibohero. Ndabasabye mwagwaruka mwe mugabe, kuko turacafise abiziziwe n'imitima mibi bagishaka kuza barahubisha abarundi. Ugwaruka mugabe cyane, abitoza mubimenye kugira ngo mukubite agatima mpembero. Uzotorwa ntabaserukira ubwoko canke intara, ahejeje gutorwa abintumwa y'abarundi bose, ndetse no mu mugambwe wawe bagashira imbere umugabo canke umupfasoni. Niryo ntibize bikubuze gutora uwundi ubona w'indyamunyu. Ntihagire uzoguhatira gutora umugabo niryo canke umupfasoni niryo. Barakubwira bati uyu ni wa mutora azokumarira iki, azokubera iki, nawe ukacibonera n'amaso yawe. Gutyo niho nabo nyene bamaze kubona ko bene gihugu twakanuye, nabo bahora baduhubisha bazoheza badushirira imbere abantu b'indyamunyu, abantu koko bafise akamaro mu gihugu. Mumenye yuko twebwe ngaha turi hanga rimwe, dushira hamwe mu kwitorera indongozi. No kuvuga abo dutora umurundi, ntidutora uyu canke uyu, dutora umurundi. Mwijambo ry'Imana niho batubwira ukwiye kuba indongozi. Dusomye muri iki gitabo cy'Ihunguka mu kigabane ca 18, turabona ko indongozi ari umuntu w'intwari, yubaha Imana, umuntu akunda ukuri kandi yanka ibiturire, yanka inyungu zitandukanye. Kujya dutorera twese mu isanduku rimwe ni ikimenyetso cy'urunani. N'uwo dutoye ategerezwa kuguma atubera umuhuza. Nico gituma dutorera hamwe twiherereye kugira ngo abone ko twese uko turi twamwizeye, kandi n'utamutoye akemeraho benshi bashize nawe akaguma mu runani rw'abandi. Igihe twari mu matora mu 2020, ni vyiza kuza turibukanye utuntu tumwe tumwe. Hari umugambwe wagiye kwitoza muri komine kanaka, ndayihoze ndayizi. Hanyuma bahejeje gusoma amajwi basanga bafise ijwi rimwe gusa. Wa mukuru w'umugambwe akoranya abanyamugambwe biwe muri iyo komine, ati none ko twari kumwe turi benshi, ya majwi yose yagiye hehe? Hanyuma uwa mbere akavuga ati iryo rijwi rimwe rero ubona ni jewe naritoye. Uwundi ati nije naritoye. Uwundi ati nije naritoye. Ati murahumba. Ati none ko jenzi nitoye, ayandi majwi yagiye. Bose bacamubwira ko bamutoye. Nico gituma burya twiherera kugira ngo amatora aheze ucubona ko bose bagutoye. Aha je mwese nta numwe atantoye. None nomenye wantoye arinde? Mugabo arundi benshi mwarantoye, ni mwebwe mwese mwantoye. Ivyo rero tuze turamenya ko ari ivyo bitugira urunani. Rero kujya gutorera hamwe mu isanduku rimwe twese twiyegeranije, iki ari cyo kimenyetso cy'urunani. Twaguhundaye ko twagutoye, ntihagire uzotagura kwinuba abandi ngo we ntiwantoye. Tuba twagutoye twese iyo watsinze. Icagatatu cyo kwitwararika, icagatanu cyo kwitwararika mu gihe cy'amatora, nuguma tubaha kandi twubahiriza amategeko. Erega amatora ntabaje gusambura amategeko, ahubwo amatora abaje gutsindagira ya mategeko abene gihugu bitoreye baciye kuba baserukira. Amatora agengwa n'amabwirizwa n'amategeko, kandi hakaba n'abayahagarikiye. Nico gituma uretse umugujejwe amatora uhagararira ayo mategeko kugira ntagire uyarenga, ubutungane buguma ari inkingi nyamukuru ya demokrasi. Kukaba nkako ubutungane nibwo butegerezwa kurangura igikorwa
kibwega cyane cyane. Ico naco kikaba ari gutatura amatati hagati y'abahiganwa. Umugwi ujejwe amatora niwo muhagarikizi hagize urenga amategeko. Inyamiramabi zamazirikanuye kugira ngo uwo muntu yakoze ikibi akurikiranwe hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane. Nico gituma niyo habaye abatanyuzwe mu vyavuye mu matora, kirazira ko bihagira canke ngo bagumuke. Bategerezwa kwitura ubutungane, nabwo bukabatunganiriza atagushiramwe ibigumbagumba. Naho abacamanza nabo nyene batora indongozi. Iyo hageze amatata ajanye n'amatora, umucamanza wese asabwa kudahengama. Na kare barayamaze bati uwuca urubanza rw'abavukana ararangamiza. Nivyo umucamanza nawe arafise itegeko ry'uko ategereza gutora. Inyamiramabi irafise itegeko ko ategereza gutora. Uwo kwivuna basa afise itegeko ko ategereza gutora. Mugabo namenye ko ariko atora umurundi kandi aguma hagarariye abarundi kugira tugume mwiteka nitekane. Ndetse n'abene gihugu basabwa kubaha amategeko afasha gukinga no gutatura amatati atagahato. Ayo mategeko inzego z'igihugu zarayashinze zongera zirayamenyesha abene gihugu. Turasubiye kandi kurarika abo vyega bose ngo babandanye bayasigurira bene gihugu kugira ngo bayamenyere kandi bayagendere kugira igihe tuzoshika mu matora tugende twirerembera gusa tugiye gutora tuzi yuko turi mu nzira itomoye. Amatora ni igihe ciza cyo kwigengesera kanatsinda bene gihugu baba basa n'uwibungenze kuko baba bibungenze indongozi nshasha zigiye kuvuka. Iyo tugeze mu matora tugende twinengesereye, tugende tumeze nk'abibungenze tugira twibaruke indongozi nshasha zigiye kuturongora. Ica gatandatu n'uruhara rw'ibimenyesha makuru mu bihe vy'amatora. Uretse ko abitoza basabwa gushikira bene gihugu iyo bari hose kugira ngo babashikirize imigambi yabo, mu kiringo c'amatora ibimenyesha makuru niwo muhoro ukomeye utuma bene gihugu bamenya ivya bakwiye gukurikiza. Erega abene gihugu barakeneye no kumenya imigambi y'indi migambwe batagiye kwiyamamazamwo. Iyo yindi migambwe ntuzomenya imigambi yabo utagiye urakurikirana ibimenyesha makuru. Nico gituma navyo vyoshikiriza makuru atabishobisho, atabigumbagumba. Bashikiriza makuru meza yerekana umwe wese icamaze kugira bene gihugu bashobore kuzomenya uwo bazokwitorera. Erega nababwiye ntaho vyanditse ko umwene gihugu ategereza gutora uwo mu mugambwe we. Atora umugabo w'injyamunyu umwe azogira akamaro mu gihugu. Tumenye yuko abitoza keshi bakoresha imvugo ndenzarugero, bagakoresha n'ibigumbagumba mbere bituma abantu bazobemera canke bagashaka kuzibira abandi ngo ntibiyamamaze. Bikoze uko bitegerezwa ibimenyesha makuru biba bifashije cyane igihugu kugira ngo ntihagire abafata inzira idashika. Nivyo biguma bimenyesha amategeko agenga ihiganwa ndetse bigakebura abayaciye ku ruhande. Erega ikinyamakuru naco kirashobora kwigisha abanyepolitiki bakabwira bati mugabo nawe inzira uciyemwo ntishika, hanyuma iyo nkebuzi yayirose araheza agafata inzira nziza. Abatoye inzira yo kwiyamamaza bice mu bimenyesha makuru nabo bategereza kugururirwa imiryango atawandya wangura. Nawe wamumenyesha makuru we ntuze wugururira uyu ngo wugarane uriya, kuko abantu bose bategereza guhiganwa mu mwidegemvyo kandi atanumwe aburabujwe. Mu bijanye no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu matora, ibimenyesha makuru birafise uruhara rukomeye. Ivyo navyo
vyigaragariza mu kwima imbuga abagaragaza inyifato zifise intumbero yo kwibonekeza canke bagakorera muri rwihisha mu gusambura igihugu. Imenyeshamakuru ivyo mutegerezwa kubitegera, mugaha ijambo utaje gusambura igihugu. Ufise imvugo iturira nawe bakamushira ku mugaragaro kare kugira ngo abahagarikiye amatora bamugarure amazi atararenga inkombe. Ibimenyeshamakuru n'inderetsi nibo bamenya uri kwaca mu nzira mbi kugira ngo ushaka gukora ikibi bamushira habona hakiri kare kugira ngo bamusubize ku murongo. Uretse n'ivyo, izi nyigisho z'inyifata ibereye umwenegihugu mu gihe c'amatora, ibimenyeshamakuru bifise uruhara runini mu kuzikwiragiza no kumenyereza abenegihugu kugira ico bavuze kubiraba amatora. Ikindwi cyo kwitwararika ni uruhara rw'amashirahamwe y'abenegihugu, yaba ayajanye n'intwaro ibereye n'agateka kazina muntu canke ayari mw'iterambere. Abarongo ayo mashirahamwe babimenye, bobo ntibari mu bahiganwa, ahubwo nibo bari mu bashigikira babandi bahagarikiye amatora. Reka tuvyite neza, abari mu mashirahamwe yigenga tubita abaranzumeni mu ntuze mu rukino rw'umupira w'amaguru. Nibo rero baheza bakabibishigikizo. Uwo mugwi w'abahagarikiye amatora bakamenya yuko ari bafise ibishigikizo biza birabahanura bibarya kara aho ibintu biba vyononekaye. N'imbere yuko amatora atangura, ayo mashirahamwe arafise uruhara ntayegayezwa, haba mu vyo guhimiriza abenegihugu kwiyandikisha ku ntonde z'amatora, haba mu bijanye no kubaha umuco ku bijanye n'uruhara bafise mu iterambere ry'igihugu no kwitorera indongozi zibibereye. Muri make rero, mu bihe vy'amatora ayo mashirahamwe yo kwitwararika cane cane ibi bintu bitatu bikurikira. Ubwa mbere na mbere yo kwitwararika guhimiriza abenegihugu kwiyandikisha ku ntonde z'abatora, gutora no kwitoza. Ubwa kabiri yo kwitwararika gukurikirana ingene amatora ariko arategurwa n'ingene ariko aragenda, ivyo vyose mu ntumbero yo gukomeza umwizero mu matora no mu vyayavuyemwo. Ubwa gatatu ni ubuhanuzi, bokwamana ntaryo kw'izina ry'abenegihugu bakurikirana ingene amatora ariko aragenda, aho babonye akanenge canke inyifato mbi bagaheza bagahanura abo vyega. Ariko muri ivyo vyose amashirahamwe y'abenegihugu ategereza kwirinda gukoreshwa n'abitoza kugira ntuhava usanga yahindutse ibikingirizo vy'abarondera izindi nyungu zidatomoye binyegeje inyuma y'ayo mashirahamwe. Ivyo tubivuga kuko tumaze kubona ko hariho amashirahamwe avuga ko aharanira inyungu rusangi, ariho ugasanga abayagize ari abigira abarorerezi naho ari bo nyene bahiganwa. Hari kandi n'abaharanira ibyo bibanza binyegeza bakavugira muri ayo mashirahamwe nk'uko umenga ntaho begamiye, hanyuma bagasamaza abantu bakabahubisha bababwira ibitari vyo. Nico gituma tubaye turabakebura kare ntagire abahengamiye aha canke hariya bazokoreshwa muri ayo mashirahamwe. Ico munani ni uruhara rw'abari mu nzego z'igihugu mu gihe c'amatora. Mbere ngaho duhere kuri jewe, ntegerezwa na jewe kudahengama. Abarundi muhiriwe muhishije yuko amatora y'2025 ari amatora yo kwitorera abashinga amateka. Umukuru w'igihugu ntazoba yitoza, umukuru w'igihugu nawe azoba ahagarariye ayo matora, kandi nanje ndabemereye yuko ataho nzohengamira. Ico nzosaba abenegihugu kandi n'uno munsi ndabasavye nuko mwotora indongozi zishigikira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu kugira ngo
iterambere rishoboke muri iki gihugu cyacu. Indongozi zose ziri mu nzego mu gihe cy'amatora zomenya ko igihugu kitigera kiba imfuvyi canke ngo gipfakare. Hariho ababona yuko amatora atanguye umenga nta butegetsi bw'igihugu babukiriho. Indongozi rero mu bitegere ko mwebwe muzogwa muhagarikiye ubutegetsi bw'igihugu, kuko hatagira uburongozi murazi ko itekane. Indongozi rero zitegerezwa kuguma ku kivi mu gihe c'amatora, zirindiriye abaza kubakorera mu ngata kugira ngo baze babafitiye agashavu ko mwononye igihugu. Ntihagire abazogira agashari ngo ikiringo cyabo kiraheze ngo bate ibintu mu rudubi. Ndabasavye gutangura ubunyene kuba karorero mu ntwari bereye mu kubungabunga itunga rusangi, gutyo abashasha bazoba baje babone ko rwari urugo rurimwo abagabo. Ndetse noneho namwe murazi ko umugabo ari usiga izina haciye. Mumenye ko amatora ari kimwe mu bikorwa by'igihugu, muzokore ibishoboka byose kugira ayo matora umwe wese aherereye azagende neza. Abari mu nzego z'umutekano nabo namwe mubimenye, haraho muzosanga bari mu nzego nshingwabikorwa bari mu myiyamamazo, ugasanga biyibagiye ukamenga intara canke komine iritwara. Mugumize kumuzirikanyi ko hariho ikidahara mu buzima bw'igihugu, kibuze amatora adashoboka n'amahoro. Mu gihe cy'amatora abenegihugu bategerezwa kuguma bakingiwe kumwe. Hamwe naho hakozwe ikibi, uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agashengezwa imbere y'ubutungane. Naho vyogenda gute, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane baguma ku kivi, kanatsinda bobo nta mugambwe n'umwe begamiye, no kuvuga ko bataja mu myiyamamazo. N'igihe hageze gutora, bobo baratora ariko bahaguma ku kivi kandi bahagarariye itekane mu gihugu. Bavukanyi Barundi bene wacu, imbere yo gusozera iri jambo reka ncishe mwaka. Ubwo turazi amatora twimirije mu 2025 ayariyo ninge natunganijwe. Ndabivuze kuko hari abo mbona umenga bariko bayategura nk'uko twahora, kandi ibwirizwa shingiro ryaratomoye gushasha ingene amatora akurikirana. Burya iyo amatora ageze hari hagahaze, kuko basanga umenga igihugu kiritwara, umukuru w'igihugu ntiyasubira kubahwa, umushinga amateka ntiyubahwa, umushikiranganje ntiyubahwa, kuko wamenga bose bagiye guhiganwa, igihugu ntikikigiranye neco. Muga rero abenegihugu twarategereye, turabona yuko ako gahaze gategerezwa gutorerwa umuti. Nico gituma mu matora y'2025 ubutegetsi bw'igihugu buzoba buriho. Ntagire rero uzokwibaza ngo ntabahagarariye amategeko. Mu mwaka w'2025 n'amategeko n'amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abagize inama za komine. Ahanini rero n'amatora azotsimbatarira mu ntara, mu makomine no mu mitumba. Murumva yuko rero hariho abahora bafise umugambi wo kuja gutoza abandi, ugasanga ariko azunguruka Burundi bwose atoza abandi, hanyuma akabazi ngo bazomutora iwabo. Hariho aho rero azojya bagiye gutoza abandi agasanga iwabo yiyibagiye. None rero abanyamigambwe mubimenye hakiri kare, mumenye yuko ingufu zose z'amatora mukwiye kuzozishira mu ntara. Iyo ni inkebuzo ndabahaye. Aha ndabivuze kuko hatobura uzokwishinga yibaza ngo nzokwira intara zose ndiko nditoza. Nico gituma nimenyesha makuru byo kwitegura neza, kuko abitoza bazoba batanga ubutumwa muri izo ntara bitozamwo. Nico gituma rero namwe muritegura ibimenyesha makuru
ingene mwigabanganya kugira muze mumenyesha abenegihugu muri izo ntara ingene ibintu biriko biragenda. Reka rero ndangize ndabatangariza ibi bikurikira kugira ngo twese dutahe turemye. Turemeje kandi turemanze ko amatora atekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 azoringanizwa hubahirijwe ibintu ndwi bikurikira. Icambere, amatora azogenda neza cyane kuko ubutegetsi bw'igihugu buzoba buriho, nico gituma azogera neza cyane kuruta uko vyahora. Amatora azotunganywa ku buryo uwuhiganwa canke uwutora bose bazokoroherezwa atawusumvye uwundi. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cane cane mu bijanye no kwiyamamaza. Ica gatatu, abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cane cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru. Ubwa kane, umwenegihugu wese yipfuza kuzohiganwa kandi abirekuriwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegemvyo afise n'amahirwe angana n'ay'abandi bose bahiganwa. Ubwa gatanu, indongozi mu ntwaro zizoguma ataho zihengamiye kugira ngo abatora bashobore gutora bafise umuco ukwiye kandi ata muntu n'umwe atamikwa ijambo. Ubwa gatandatu, abenegihugu bakwije imyaka yo gutora bazoba bose bafise karangamuntu, kuko iyo karangamuntu nizobaha uburenganzira bwo kuja mu rutonde rw'abazotora no kwitoza. Ntihagire rero ubuzosamara ngo asange yiyatse ububasha bwo kwitorera indongozi ziwe. Ubwindwi, amatora azoba mu mahoro n'umutekano ntangere kuko ababijejwe bose bazoba bari ku kivi. Nico gituma dusavye abarundi bose kugumya umutima mu nda, tugumane inyifato ibereye umurundi imbere y'amatora, mu matora mbere n'inyuma y'amatora. Nico gituma mboneyeho n'akaryo kugabisha abagifise ya ngeso yo kwama bariko bahagarika imitima abenegihugu, babateramwo ibihuha, babateramwo iterabwoba. Nibateshwe bate kuko amase ya kera ntagiho mu rutaro. Abarundi baramenye gutandukanya icyatsi n'ururo. Imvugo ya kera ihagarare, twubake Uburundi butagira agatosi. Iyo hageze amatora hariho amajambo abantu batangura kuzana, bagatangura kwitana amazina y'ibikoko. Bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko. Hariho abazana amajambo abantu bavuga bati uwagereranwa niki, uwagereranwa niki. Ivyo nibateshwe bate. Abama bariko barazana ibihuha, muravyibuka amatora yabaye bagwa bazana ibihuha ngo barukoti, ngo agashinge, ngo gukura amenyo. Ivyo vyose ababigira ndambaye ndabagabisha bene gihugu abo bantu mubajeko, kuko hariho n'abatevye bateranya Uburundi n'amakungu, bagiriza yuko Uburundi buriko butegura ikibi. N'ubu turababona yuko baticaye, ariko nibateshwe bate aho babucura twari munsi y'urujo. Reka mu guheraheza imbere yuko dusezera mbanze ndababwire umumenyeshamana yitwa Freeman Clark w'umunyamerika. Niwe yihweje abanyepolitike, yihweza n'abataranyepolitike, akaba afise umutima w'uko igihugu kiguma gitera imbere. Niwe yavuze ati umunyepolitike yiyumvira amatora azoza, ariko uharanira igihugu nawe yiyumvira uruvyaro ruzokurikira n'ingene ruzobaho. Yavuze ati
umunyepolitike yiyumvira amatora azoza, uwuharanira igihugu nawe yiyumvira uruvyaro ruzokurikira n'ingene ruzobaho. None rero nagira nsabe abamenyeshamana mwigane uwo wundi umenyeshamana kugira ngo muhanure abanyepolitike kutiyumvira amatora gusa. Bame bazi yuko vyerera igihe biterera inzara, abazi yuko bategereza kuba abategetsi kubera babushashaye nibabimenye yuko biterera inzara vyerera umwaka. Abamenyeshamana rero mwigisha abanyepolitike kutiyumvira amatora gusa, babe ahubwo baharanira igihugu biyumvira kazoza ku ruvyaro rw'Uburundi. Abanyepolitike bamenye ko igihe cyose bazoba biyumvira inda zabo ataco Uburundi buzopfa buvuyemwo. Nico gituma rero nagira subire kubabwira yuko ubwo burongozi buca twitora mu mwaka wa 2025 nibwo buzotwinjiza nyezina mu nzira izodushikana mu Burundi twihaye kihangiro, aribwo Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Twovuga tuti twihaye ihangiro yuko muri iyo myaka Uburundi giteza kuba ari igihugu c'amata n'ubuki, abarundi turya tukaryama tukanezerererwa uwo murima Imana yatugabiye twese. Mu guheraheza nsubire nshimire mwebwe mwitavye uru rubanza. Erega ni nka kurya uzana umunyeshure atasiba kw'ishure, kubona mwasidukaye niyonka munganuko, indongozi n'abarongowe mwese mugahurira ngaha, ndizeye neza yuko iki cigwa cabagiriye akamaro. Ndashimiye cyane rero mwese mwitavye. Nguma subira kubasaba ko mwese mutoca umutima wose ku matora. Mumenye yuko amatora aheze ubuzima burabandanya. Nihagira umuntu rero ava ku kivi kuko andi hoho ayo matora yo hava dutesha yangumba. Ndashimiye kandi umugwi wa Seni kuko ubuza gushabura tagata. Ivyo bamaze gukora biradutera iteka kandi birantera intege. Ndabona neza yuko koko bariko barerekana ubugabo bwabo, bariko barerekana ko bariko barategura amatora neza. None ndabasabe mumfashe mu bakomera amashi mu kwakengurukira ku ntambwe bagezeko. Tubasavye kubandanya bategura neza amatora, badasesagura kandi bafise umutima munda, kugira ngo iyi ntambwe tugezeko aba ariyo izotubera nk'umwuhiro w'intambwe yindi zoza y'amatora. Ku Barundi mwese rero ndabakengurukiye cyane, ndabashimira ingene mwese muri ku kivi mutagisamara musamazwa n'ivya politike, ahubwo musamazwa n'urugamba turiko kugwanya ubukene, kandi urwo rugamba tuzorutsinda tutatevye. Nico gituma rero nsavye mwese, ndabasavye gutegurana haba ku gatwe ka muntu cari mu migambwe, kugira abazokwitoza babe koko abahizi bazodushikana mu iterambere rirama kandi ridakumira. Ni kuri ayo majambo rero dusozerereye ko twuguruye icese isekeza ry'inyigisho y'ingendo ibereye izoranga abarundi mu matora ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Turi kumwe twese birashoboka, isango ni mu 2025. Imana ibahezagire, Imana ihezagire urugendo Burundi burimwo, ihezagire abarundi bose n'ababubamwo. Murakoze cyane.